Umurundi yabwiwe rimwe yumva kabiri. Muri uno mwanya rero nashaka nsaba umurundi wese ahari yikomera amashi na cane cane mu kwishimira kuko akamu twabateye twe tumaze iminsi turiko turabatera bisa nako mwakitabiriye ku bwinshi kandi cane bitandukanye nuko twahora tubivuga, bitandukanye nuko twahora tubibona. Uyu munsi umuririmbyi arashobora gukora indirimbo igakwirikiranwa cane ku rubuga rwiwe with no boost, atakintu na kimwe yakoze, ahubwo ari abenegihugu bishimiye umuziki, bishimiye iterambere ry'umurundi bariko barabikora. Uyu munsi ndashobora kwemeza ibice 70% yuko mu gihugu c'u Burundi ata ndirimbo y'abanyamahanga iriko iravuzwa gusumvya indirimbo z'abenegihugu z'abana b'igihugu. Ibice 70% indirimbo z'abenegihugu ziriko ziravuzwa haba mu maklabu canke mu bibanza vy'ubuvyiniro, na cane cane ahantu hakunda guhurira abantu benshi. Ivyo akaba ari ibintu bimwe bimwe twariko turaririra cane mu minsi yariheze, mugubu ukabona neza yuko abarundi bavyitwararika cyane. Ngomba ngaruke ku ndirimbo Ndemeye ya Sarbi imfise iminsi 5 ku rubuga rwe rwa YouTube isohotse, na cane cane ukabona yuko ifise success, ubona neza kishimishije haba mu bene gihugu canke mu makungu. Iyo ndirimbo Ndemeye rero ya Sarbi ifise abamaze kuyikwirikirana ama viewers arenga gato ibihumbi 177,984 mu misi 5 yonyene. Ivyo bintu twabirondeye kera mugabo tugiye twabironka muri no misi. Abenshi mubona usanga bafise ama viewers menshi, usanga bamwe bamwe babeshirwa nuko baba boostinga kandi abandi nabo bakaba babikora mugabo ku mugwa mukuru w'abifunzi ukabona neza yuko ibintu biriko biragenda neza with no boost. Indirimbo ya Sarbi rero Ndemeye iravuzwa cyane mu bibanza bigiye bitandukanye muri no misi, novuga ko ari imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane n'abene gihugu, ikaba imaze kugera rero kuri urwo runganywe rw'abantu bamaze kuyikwikirana ibihumbi 177,984. Abamaze gukunda iyo ndirimbo bakaba barenga gato ibihumbi 13. Abantu iyo ndirimbo imaze kuvugisha, ndavuga amakomantere, akaba arenga gato ibihumbi 1,800. Urabona yuko ari success nziza cyane bivanye na connection y'u Burundi dufise, ukacuraba kandi n'abene gihugu bo bafise ama smartphone bashobora gukoresha kugira bashobore kwinjira kwizo mbuga ngurukana bumenyi hama bagakurikirana ibikorwa vy'umuririmbyi w'umurundi. Ibi nivyo bintu rero vyo kwishimira ku mwene gihugu canke umurundi wese ahari, no kubandanya dutera intege abaririmbyi. Muri no misi murabona yuko abaririmbyi bariko barakora cane kuko babona ico batukorera bashobora kukironkera inyungu. Uyu munsi nivyabandanya uku, mu myaka 2 iri imbere muzoza mumbarira no muziki wacu ahantu uzobugeze. East Africa turashobora kuzosubira kuyisubiza nkuko vyamye mu 2010, 2009, 2012, tukasubira kuyisubiza muri 2024, 2025, maze ibintu twaririye kuva kera bigasubira kugenda neza. Narinje gushimira gusa abarundi cyane cyane bashobora gukora ubwitange kugira umwene gihugu ivyo akora avyishimire. Bandanye mukurikirana n'urubuga rwacu kugira ivyo mwabuze ahandi muzobironka biciye kuri Stein TV Worldwide. Turabakunda cyane.